kw'isoko. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Ijwi ry'Abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Ikibazo kijanye no kubika neza umwimbu cateje mu minsi iheze uruhombo runini rw'imifuko y'ibigori vyaboreye mu bubiko bw'ikigo c'umugambi Anagesa. Mu kiganiro kw'isoko twahisemwo guha ijambo abanonosoye ibijanye n'ivyigwa vy'uburimyi kugira ngo basigure ibikenewe gukorwa vyose kugira umwimbu w'ibigori ubikwe neza kuva ucegeranywa. Kuri mikro muri kumwe na Jean Marie Ndabashinze, kaze. Kubwa banonosoye ivyigwa vy'indimo, kwegeranya umwimbu ku rwego rw'igihugu bisaba vyinshi kugira ngo uwo mwimbu ubikwe neza. Engineer Eric Kabwati arasigura intambwe ya mbere ijanye no gutegura ibigori. Kubera ko ivyo bigori bitavuye mu murima umwe biba vyagiye biva mu barimyi batandukanye, no kuvuga ko iyo bazanye ibigori abakwiye kubaho abasanzwe bajejwe kuvyegeranya bagategura imbuga canke ikindi kibanza categuwe kugira ngo bavyegeranirizemwo. Bwa mbere babanze bavyanikire, ko niba ari ibigori begeranya basuka hamwe bavangavanze, hari biza bitarakwiza ubwume butegekwa kugira ngo ibigori bishobore kuja mu nzu y'ububiko. Ubwo bwume rero butegekwa kugira ngo ibigori bishobore kuja mu nzu y'ububiko buri hagati ya 10 na 12. Hasanzwe hariho amapareye apima ubwo bwume. No kuvuga yuko ibigori biri hejuru ya 12 mu mategeko bisanzwe bitemerewe kuja mu bubiko kuko biba bigaragaza yuko biba bikirimwo amazi. Mbere n'amakenga yuko hashobora kuza n'imaze kugwara bifashwe n'imungwe burya bukoko burya ibigori, naho nyene amariske menshi ko byamaze kwandura nayo nyene ashobora kuba arimo. Aho hantu bagiye babitegurire hakabaho abakozi n'abantu basanzwe bafisemwo uburambe mu byo gutegura ibigori, bakavyanikira gushasha ntibashobora kubishira mu masoko nyene uko bije, hama bakabigosora bagaheba bakabishira mu mifuko. Bisaba yuko babishira mu mifuko, ico twita imifuko irianiro ishobora kubifisa ubuhumekero. Inyuma yo gutegura ivyo bigori hakurikira gutegura ikibanza bizobikwamwo. Ico naco coba gitegurwa gute? Harabamwo gukora isuku ya stoke. Barakora indani muri stoke indani, bagakora n'isuku ry'inyuma. Isuku ry'inyuma nuko hirya no hino ya stoke haba ata micafu n'imwe ihari, hakaba hakubuye neza kuburyo yuko ata hantu na hamwe hoheva hava bwa bukoko buza gutera umwimbu umwe twita ubukoko, bwa bukoko buguruka, bwa bukoko bumwe ubunyundo n'ubundi. Hama indani muri stoke nuko naho nyene stoke ibitunganijwe neza, ibikubuye, mbere bakaba banayiteyemwo n'imiti kuburyo yuko nimba hariho nk'ubundi bukoko bwa bwasigayeho kuri stoke yaheruka bukaba atabukirimo bwapfuye. Hamwe ho hariho n'ubuntu bw'ubutoboro bagasubira nyene bagahoma gushasha kuburyo yuko atabutoboro buba burimo kugira ngo ntibuheve bubika ubwo bukoko. Vyaheruko bakaraba ko stoke ari stoke nyene ikwije novuga amanorme yo kubika umwimbu, kuko samahanga yose ajejwe kubika umwimbu. No kuvuga yuko ari stock bifise ubuhumekero, bimwe bita mu gifaransa stock iri bien aéré. Abakaraba ikindi yuko ata humidité irimwo. Ico gihe rero ivyo zose bimaze kuba birabwe bakabona yuko vyuzuye, haca habamwo rero gutunganya stock bashizemo ico twita les palettes. Palette bazishiramo ku buryo yuko hagati ya muri stock haba harimo n'amaranje ku buryo yuko umuntu ashobora kuzunguruka ata kibazo, kandi ku buryo yuko nizo palette zitegera uruhome, kuko murazi ko uruhome nago nyene
hashobora kuba hajemwo nk'amazi mu ruhome agaca imifuko yegamiye uruhome canke harimwo ubundi bukoko hashobora guca bitera izo ngwara. Ico gihe rero baza bagapangamwo imifuko mugabo bayipanga kuri amaparete hariho amahema manini cane basasako hejuru ko batizeko parete basasako n'amahema manini cane. Amahema ashobora kuba yoshobora gufata imifuko umuntu yapanzeko akayifuka akayitwikira. Ya mifuko barayipanga ko mu buryo buri tekinike ku buryo yuko naho nyene haba ubuhumekero haba bien aéré. Hama ivyo tubihejeje ntiturindira yuko ngo turindire amezi 3 canke ngo turindire yuko hagaragayemwo ingwara niri yakwera ko bya bigori biba byavuye ahantu hatandukanye. Tuba dufite amakenga ko hashobora kuzamwo ibirimwo bwa bukoko nabo butagaragaye ushobora kuba bukiri mu magi. Ubwo nyine tukibishira muri stock haca habiki gushiramwo ibinini byo twitara mu Gifaransa fumigation. Dufata amashitingi turadupfunga ku buryo yuko ata mwuka ushobora gusohoka. Ico gihe duharura hagati y'imisi 5 imisi 5 iheze turasaba tugapfunga tugakoya shitingi. Ni kuvuga yuko bya binini byo birayonga bikavamwo gaze. Ya gaze rero ikwiragira muri ya mifuko indani. Yo activité ico twagikora inyuma y'amezi 3. Ico gihe ashobora kubika ibigori n'imyaka 2 wanashaka irenga ukabikurayo bisa nkuko ari ibigori ahubwo bikiri bishasha. Umugambi Anagesa washizweho n'iteko ry'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa 5 umwaka wa 2018. Intumbero y'uwo mugambi kwari ukubika umwimbu kugira ngo ntusesagurwe mu ntumbero yo kurinda kigoyi mu gihugu. Ningaha duciye dusozerera kino kiganiro ku isoko. Jean Marie Ndabashinze nariko ndakibashikiriza naho butaha. Cari kiganiro ku isoko.